ako ni akantu gatoya cyane kabisa ntushobora gushyira abantu mu buzima aho bamara iminsi 15 bari mu mwijima. Ntibishoboka. Ntushobora kumbwira ko ibitaro umuntu agenda na paracetamol akayibura bikitswe ibitaro. Usigura gute kw'igihugu naho coba gikenye gute umuntu aja kwa muganga, muganga akamubwira ngo ugenda wironderera imiti, naho biba naho vyakabaye. Uravyumva rero, aha turiko turavuga ca kibazo c'indero ca culture. Ntibishoboka. ubwo ntabikika mukinzaga Musenyeri gace usanga nk'akarorero leta irarungitse imiti mugabo basanga hari abantu banyegeje mbo abekana mwishurira ahubwo nico nyine abantu bikika mukiza ikibazo nico kihari hari ikindi kibazo kihari ikibazo n'abantu bikika mukiza ibintu byari bigenewe public general public bagaca babijana kubijya iwabo kubigurisha privé nico kibazo en fait souvent ngo ntabikika mukiza ikibazo cyose kiri mu Burundi ikibazo gikomeye mu Burundi nabo bantu bikika mukiza niba ubundi bwashobora gutena mu gihe butari bufise ubutare ubu mwaronse ubutare mu bura gutena gute kubera iki abikika mukiza babaye benshi end of story. Mbwira nk'umuntu yubahuka kunyegeza imiti yo kubahuka kunyegeza imiti ari umuganga wumva abayizi indero yaronse nk'umuganga ibisigaye abadede nta kinya bafise burya ikintu cafasha Uburundi n'ibindi bihugu usanga abantu bafise ikinya ahantu ugarukiriza niyo atamuntu ariko aragusurveya ukavuga uti kamema ndarengeje je ne sais pas kera tukiri abana papa yarafise ubuki hage twaja kubumwiba sorry muravuga ngo ndumwere mugabo waragenda ukaraba nibo buki bugera hariya ugakoraho gatoyi ku buryo bw'utereka papa ntabibone so gapfundikira neza nyene kugira ngo papa ntaze kumenya ko ari yubuki mugabo umudede wo baragenda agasanga kibugira hariya agaca afata agasuka mu nda bwose ataravyo ati none se ntibahava bambona I don't understand. Nico kibazo kihari mu Burundi ikinya caraheze ubu mware bwaraheze bashonye gufata urugomero bakarujya gose kopo urugomero gose nyambari gwa manda bakose baruriye bafata indege yose bakayijya Uburundi bukagenda igihugu kizima nta ndege gifise izo ndege zagiye yamashira hamwe yose bagazasiga bayabahaye yose bayariye baheje bayatembagaje nta kinya na gitoyi nico kibazo kihari mu Burundi ikintu cyo kumwara caraheze ikintu cinya cyaheze ikintu ca moderation caraheze umuntu ahetse arajya akoza neza agakokomba koza kugunyuza gacurika agaca yigendera niyo problem nta limite nta morale nta ethics kihari hanyuma gaca ba impunité bien sûr niyo bahanye usanga bahana selectivement iyo hanye selectivement naho ni kibazo ko umuntu avuga ati bon reka ndabikora ndabe am gonna take my chances kumbure bazondabagiza ntibamfunge canke kumbure nzomuha ko mukuru wanje nawe anyihanganire nibaza rugomero rwa mpanda nibaza ko benshi barusangiye ko twumvise havuga iperereza baba parapara ngo tugiye kubahana mubwo nta cyakurikiye niyo problem iri mu Burundi bwa Musenyeri ntutangare ugiye kwa muganga ugiye kwa mwarimu ugiye kwa patiri ugiye kwa pastori ugasanga tricherie nico kimwe no mu bindi bisata vyose kubera iyo morale iyo ethics mu Barundi iri kirahera malheureusement.